ishirahamwe risanzwe rikina amareresi mu Burundi yitwa GFS. Ndibaza muri mwebwe benshi muba mumaze kubona ibikorwa byacu dukora. Kuno munsi wo hejuru rero, imbere yuko dutangura ibikorwa byacu by'uno munsi, twagomba tubanze twidondorane tumenyane. Jeni Twansengiyumva Jean Marie, nkaba ndi president w'ishirahamwe ryacu ryo gukina amareresi. Ndibaza n'abandi bo kwivuga. Ego nanje nitwa Ciza Joseph, nkaba njenje ubuhinga muri GFS. Murakoze. Nanje nitwa Nshimirimana Mediatrice, nkaba ndicegera cha president wa GFS. Murakoze. Jeni Twandirimana Natasha, nkaba ndi secretary wa GFS. Murakoze cyane. Nkuko musanzwe mubizi rero abamenyesha makuru, muri abantu mushikana ibikorwa cyane cyane twebwe abanyamyuga kure gusumba abandi. Naco gituma twama twifuza na ntajyo kwama dukorana namwe kugira ngo mushobore gushikana kure gose ibikorwa dusanzwe dukora. Ntarandiriye rero, ndifuza yuko nkuko ikivugo cy'uno mwaka twafashe yuko abarundi dukunda iby'iwacu, dukunda iby'iwacu kandi twongere tubikundishe n'abandi, hanyuma duheze tubiteze imbere. Turamenyere kandi ibyo tumaze kubona si kuvuga ngo ni kumenyera gusa. Aha mu Burundi turakora byinshi kandi byiza, ariko benshi cyane ego kabisa baradushimira, ariko ugasanga kudushimira kwabo ntibashaka kudufata mu mugongo kugira ngo natwe dushobore kugira gute kugira aho twishikanye. Turashimira cyane gose amaradiyo amwe n'amateleviziyo yo ngaha mu Burundi ingene yashoboye gufata mu maboko ibikorwa byacu, nkuko ibi bikorwa by'amaresi mu Burundi bisa nka bishasha, ntibyari bimenyerewe. Mumenyerewe abasare bagira ibintu by'imiziki, ariko ntimenyera ko turamaze imyaka itari mike tuko turakora. Ano malaika kosha bibi, malaika kosha vita. Waronse umudokiteri agukurikirana uzokira mwana wanjye. Wagiye. Banyakubawa muri ngaha mwese, umwe wese mu cyubahiro ciwe. Mwakoze cyane nk'abamenyesha makuru kwitaba kakamo. Ubwa mbere na mbere nkuko nyakubahwa perezida w'ishiramwe GFS yabisiguye, iri ni shiramwe ryagutse, turi abantu barenga 40. Tukaba tumaze gusohora sinema nyinshi nkuko bazisiguye, tutozisubiramwo. Tukaba rero tugeze kuri iyi sinema twise Indoto. Ubwa mbere na mbere iyi sinema yanditswe na jewe, nkuko maze kwandika nyinshi, maze kwandika izirenga 40. N'abandi barandika kuko dufite sinema nyinshi, uburyo gusa nibwo bubuze bwo kuzikina. Ubwa kabiri kugira ngo twiyumvire isinema yitwa Indoto, twiyumviriye cyane cyane turaba indoto ziri ubwoko butatu. Ubwa mbere na mbere hari indoto ziva kuhoraho, ugasanga ni mburi ku bantu, arungitse umumarayika aratumye urota ibintu cyangwa ugende kubwira naka akora ibintu biriya. Indoto igira kabiri ni indoto iva ku bintu uba wiriwemwo ukabona, canke bakubwiye bigagutera ubwoba ukavyiyumvira peut-être no mwijoro ukacubirota. Indoto igira gatatu iva ku badayimoni. Abadayimoni barashobora gutuma urota indoto mbi, bigatuma baguhubisha, bigatuma uta umurongo Imana yagutegekanirije. Umva rero tumaze kwiyumvira ubwo buryo bwose, izo nguvu zose abantu bama bacamwe n'ibi na biriya, twiyumvire gukora iyo ireresi yitwa Indoto. Nkuko mwabonye agace kamwe tuko turakina, tuko turarota. Ni sinema rero twakoresheje ingufu nyinshi cyane, uburyo bwinshi. Tukaba dushimiye na cyane cyane abajournaliste igikorwa bariko barakora kugira ngo iyi reresi imenyekane. Ubwa kabiri tukaba dushimiye
umushikiranganji w'imico kama kugira ngo aduhe kijya kibanza cha Palais des Arts. Umva ni ntambwe idasanzwe ku Burundi, na cyane cyane twari tumenyereye mu Burundi bagira ibintu by'indirimbo gusa, ariko rero tugaba tugezaho n'amareresi nayo, kuko ikintu cyose kibwirizwa guteza imbere igihugu, na cyane cyane nkuko kiri mu civugo cacu mu bintu bitatu duvuga, dukunde ivy'iwacu, dushigikira ivy'iwacu, duteze imbere ivy'iwacu. Abarundi turakunda kwisubiza inyuma cyane, na nico gituma umugwi GFS wafashe ingingo yuko muri gwagwaruka bama usanga atakazi bafise baguma bazerinze, ugasanga bahejeje amashuri n'ibindi. Twashimye uko tugira umugwi kugira ngo umwe wese azane impano yiwe kugira ngo tubafashe, na nico gituma twagize uyo mugwi wa GFS, The Gift Film Society. Umva rero n'umugwi ukomeye cyane, turifuza yuko rero mudushigikira kugira ngo ku munsi w'itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu 2019 saa 8 n'ubundi mwoza kudushigikira kugira ngo iyo reresi tuyishire ku mugaragaro. Byinshi biri muri iyo reresi bimwe bimwe muraza kubibona mu duce tuza kubereka. Kimoko, indoto zawe zabaye ukuri, shifuzo wifuje ugiye gukishikako. Kimoko, twarabiravye turabona yuko ukwiye gushikirizwa ivyifuzo wifuza. Ubwangira ndagwa amategeko, uzoyashobora. Itegeko rya mbere, nzanira amaraso y'ujya mukobwa wakunze gose, mugabo arakwanka kubera ubukene. Uriko uranyumva? Kimoko, itegeko rigira kabiri, ndagutumya amaraso y'umuhungu umugenzi mwagendana, yama ariko arakubara ko amashetani adatanga amahera. Uranyumva? Itegeko rigira gatatu ryo rya nyuma, ndagutumye umwana w'umukobwa yirabura muto muto, yababa mu myaka 22. Ukuranyumva? Ayo n'amategeko atatu nkeneye ko uzomureka. Marita sabwe mucanche wanje. Wow, vraiment ndafise umugore kabisa. Dore ni twiza, impeta, agasaha, vraiment uraberewe kabisa. Chérie, bindira gato, hari ikintu nibagiye. Ndakandike? Yandika chérie. Uraberewe, ariko iyo hagati yacu duhagati ikibondo biba ari byiza cyane. Imyaka 6 tutaronka n'ikoroka, iheraba inzu dufise ingene ingana, ibintu byose ko twabisize niko tubisanga. Hama ngende imbere nje kuvura nawe uje imbere yanjye atanugenda aradukibisha papa mama. Umviriza she, kwanza banzumisha nete yanje. Umviriza bebe, ni uri engineer w'umubiri wanje. Kula yose ubatse niyo nakira mu mubiri wanje. Kuba tutararonka umwana, jewe sinovuga umwana w'utarama. Nico gituma jewe nitumufasha nakira ivyo umpaye.
hama nkabigaragaza ukabibona. Ikindi nacyo ntubabare cyane kuba tutararonka ikibondo. Imana ntirabishaka ko turonka ikibondo. Igihe Imana izobishaka je Marita, nzokwibarukira umwana kandi uzoryoherwa sheri wanje. Hama sheri, urazi ko nama nakubwiye tuje kwa muganga kwipimisha. Jewe naripimishije ndakomeye. Ivyo nivyo bigize ireresi ya GFS. Murakoze. Jewe nagomba kubaza ikibazo kumburengera sintererano. Ikibazo canje ni ikiinye mwihweje ishirahamwe ryanyu mukirishinga mwarihaye intumbero. Iyo ntumbero niyo nashaka nyakubahwa perezida munsubiremwo amajambo atomoye. Tugishinga ishirahamwe twifuza iki niki niki, ubu tugeze ngaha naha dutumira abarundi iki. Niyo message nshaka ko mushikiriza nyakubahwa perezida. Message itomoye twoshikiriza jewe nk'umumenyesha makuru noshikiriza abarundi mu kanya gatoya. Twababwiye byinshi ariko hanini mwashaka kumenya intumbero nyamukuru yatumye mutanguza irishira hamwe nico mwashaka gushikako. Mubajije ikibazo ciza cyane. Ishiramwe GFS n'abantu bagiye hamwe baratanguza icyumviro. Ino sinema ishasha tuye gushaka umugaragaro yitwa Indoto. Murabona neza ko uyu mugabo yabayeho mu buzima butoroshe. Atangura kwiyumvira ko yoshika ku butunzi byoroshe aciye mu nzira zoroshe, kandi vyama bishikira abantu benshi cyane bakaja muri barumenyi cyangwa abandi bantu kugira ngo bafashe gushikira ubutunzi. Ariko ingaruka mbi y'ivyo bintu naho bironka ni ibintu bifise amabwiriza, niko no bivuga mu Kirundi, amakondisyon menshi. Wewe uzogira ibi peut-être nk'akarono utanga ntuzorongora, ukabuzi kugira ngo umuntu akubugiye kugira ngo umuntu yamaze kuronka amahera ataronse umupfasoni biramugora cyane. Umuntu akubugiye ati wewe amahera ndayaguhaye ariko kizire neza yuko uzokwegera umupfasoni, umwegereye amafaranga yose azobagiye. Cyangwa ati umujya mwana wawe guhera kuri nyoko so wawe n'abana bawe bose ukunda bose uzozura umwe. Ibyo ni ibintu bishika, ugasanga bwa butunzi naho buronse hazogera amakarusha azokunanira, ugasanga umuryango wawe wawumaze nawe wewe kugeza naho ushikirwa. Urumva rero mu ntumbero yacu nyamukuru twashatse kugira ngo dushikirize ubutumwa abarundi tubicishije mu mareresi yacu. Iyo niyo ntumbero nyamukuru banyakubahwa. Murakoze. Ubwa mbere na mbere burya intambwe iragora. Turavye inguvu twatanguranye n'uburyo n'ibindi, nka kujya ko umunyeshuri abatanguye amashuri akatangura uwa mbere akaduga ejo agaheza humanite, hirya ejo akaja muri universite agaheza. Rero bisa n'ibi by'amafilme kuri iyi ntango twatanguye, turifuza yuko Uburundi nabwo butera imbere, kuko kuraraba muri Hollywood, kuko abantu ba mbere kuri iyi si bakina amasinema cyane ni muri Bollywood mu Buhindi, aba kabiri ni muri Hollywood muri Etazini, aba gatatu ni muri Nollywood muri Nigeria, aba kane turabona ko bari bamaze gufata drapo nga muri aka karere bari Bongo Move aba Tanzania canke Hollywood abanyarwanda. Na nico gituma natwebwe twifuje uko natwe twiga nabo twace dukora ikintu citwa Homewood kugira ngo tugishire kuri YouTube, turaza kugisigura ingene gikora. Umva rero ingene twe twashaka kunguka ubwa mbere na mbere nuko turavye muri ibi bihugu tuko turatemberamwe, kuko turabigenzura nkuko kibazo ca kabiri kiza kwishurwa. Tukagenda twaragiye mu
Tanzania, turamaze mbere no gukora sinema muri Tanzania yitwa Captain Habona, iriho twakiniye muri bya bwato bwa Liemba, ico nico twamaze gukora mbere, twaba ari n'iyindi tuko turategura. Rero ubwene bobo bungutse ubwa mbere na mbere barashigikira ivy'iwabo nkuko twavuze, nico ca mbere. Turifuza yuko rero abarundi bashigikira ivy'iwacu, na cyane cyane mu kubishigikira ukuhe, mu gutezanya imbere, bakaduteza imbere, kuko burya iterambere rikuvako rikagusubirako. Rero nkuko twebwe twifuza ireresi kugira ngo utere imbere mu Burundi, twavuganye n'ikigo OBDA canke droit d'auteur kugira ngo turabingire dukingira ibikorwa ama evre dukora. Ubwa mbere na mbere twavuze duti kubera amareresi dusohora abapiratage ari benshi, aho nyene tukisohora sinema mu masaha 3 isinema baba bamaze kwipirata, ibiri kiragurishwa mu masite amahera 300 500. Or sinema wayisohoye nko ku miliyoni 3 canke 5 mu buryo bworoshe. Ubu twebwe nk'abarundi tuko turaja mu nzira y'amajambere mu vya filme. Rero ugaca usanga mu makartier yose nkeka no mu gihugu cyose yakwiye. Ariko rero tukaba tuko turasaba leta ubwa mbere yuko yo dufata mu mugongo, nkuko twe tubona igipolisi ni kimwe ariko kaba gifise ibisata bitandukanye. Hariho police dominaire, hariho police de la protection civile, hariho police de l'orage, hariho police byinshi. Rero tugaca dusaba police ishobora gukingira ivyacu, police ya art et culture niyo dusaba ubwa mbere, igashigwa ku makomine yose yo mu gihugu, na cyane cyane ukuhe. Si twe twenyene abamareresi tuko turakoma induru, ndibaza yuko n'abindirimbo nabo nyene barakoma induru kuko barayisohora indirimbo naco binjiza. Ariko rero mu gihe aya mastudio yose yofatirwa ingingo mu kuyugurura, hakaba amategeko, umuntu bakamurusha ingene yuguru yo studio, hama kugira ngo akore indirimbo y'umurundi akaba ujya muntu akamuha autorisation nyene indirimbo canke nyene ireresi. Ivyo birashobora gufasha ingene tushobora kwinjiza, kandi abarundi bagaca baronka ubutumwa vyihutirwa. Ico cobe ca mbere. Ica kabiri, kugira ngo twinjize benshi ubu mu buhinga buteye imbere bariko binjiriza kuri YouTube, kuko turabona muri Hollywood niko bakora. Isinema kiyisohora aca yishira kuri YouTube mu masaha mwisaha imwe ibimaze kubona plus de 10 millions population baravye kuri irya chaîne yiwe ya YouTube. Twaravyinjiyemo kuko twaragiye i Nairobi, turavugana nabo muri Google, ariko rero bigaragara yuko neza tubona yuko bitariko biragenda neza muri Google, kuko nta nyishu ineza badutomoreye. Ariko rero ubu dutangiye gukorana na Vevo. Vevo rero tuko dukorana gute? Ubwa mbere na mbere evre dushize kuri YouTube, batubwira yuko abantu 100 bayibonye muba mwinjije $100. None nk'abarundi bashobora gushigikira ivy'iwacu, abarundi bangana iki bakoresha YouTube? Namba bashobora gukoresha YouTube ari abarundi 3,000,000. Murumva neza yuko mu 3,000,000 z'abarundi niburi twoba twinjije na make, kandi bakadushigikira kuri kijya gihumbi mwavuze uguza amamega ugaca uteresharije ukishira mu cyakintu. Cocobe ca mbere mu kugira ngo twinjize, nico cotuma rero abantu twinjiza amafaranga, hama tukiteza imbere, kandi n'abarundi bagatera imbere mu kuraba ivyacu, na cyane cyane biri mu inyigisho. Ikibazo ca kabiri babajije ingene twakoranye n'abantu batandukanye, nka exemple Kidumu, Darijo n'abandi, tukaba twarakoranye. Ubu tukaba GFS nagira ndabamenyeshe yuko iri kirakorana na kampuni ya Kanumba The Great Film, niyo twiyunze yo muri Tanzania. Dukaba twaheruka gusohora sinema mwumva yuko yitwa Captain Habona. Ubwo n'ubwa mbere. Ubwa kabiri tukaba duheruka muri Tanzania kuvugana n'abatanzania ingene twokora isinema yindi nshasha. Nuko gusa bo bamaze gutera imbere cyane, mbere bakaba basaba na menshi, byaratumye tubona yuko umenga twobaza kubangira kugira ngo turondere amafaranga. Ariko rero mu buryo bw'ingene twe turiko turakora,
tuko turagerageza mu buryo bwose dushoboke kugira ngo dukorere hanze y'igihugu, mbere tukazobimenyesha mu munsi tuzojabuka tugiye gukora iyo sinema shasha twamaze kuyitegura. Ivyo nk'abamenyesha makuru mu vyumve yuko twebwe nka GFS iticaye yari kurira ca hirya no hino kugira ngo imenyekanishe n'ibikorwa vyayo. Mbere tukaba twifuza yuko tutokorera no muri East Africa gusa, mbere twojabuka no hanze n'amazi tukajabuka kugira ngo tugende kumenyekanisha Burundi bwa mbere na mbere biciye mu mareresi, kuko turabona nk'iki peut-être nk'ibi vya Festicab bica mu Buganda, bica muri Ethiopia n'ahandi, tukaba turiko turategekanya kugira ngo ico gikorwa tumenyekanishe gusumba mbere biciye muri Festicab yo kuva ngaha mu Burundi, mu Buganda kano muri Ethiopia. Umva rero twebwe nitwicaye muri GFS tubandanya kugira ngo tumenyekanishe Burundi biciye mu mareresi.